Buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Sengiyumva yaruguruye kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 6/0 umwaka w'2024 inzu y'amanama ya koperative Kigwati y'abarimyi b'umuceri iri ku mutumba Kigwati ya mbere zone Rukaramu komine Mutimbuzi. Iyindi nyubakwa yuguruye icese ari kumwe na musitanteri wa komine Mutimbuzi Simeo Butoyi n'ibiro vy'uwo mutumba. Mwijambo ryiwe Buramatari Sengiyumva ati ivyo biro sakabare sinzu isanzwe kuko ije isumvya ijunja n'ijambo izindi nzu zo kuri uyo mutumba. Yasabye umukuru w'umutumba ko yoyakiramwo neza abene gihugu. Muze mwakira umutima ukeye urukundo. Umuntu wese azokwinjira muri iyi ngoro aze yumva aruhutse. Muri iyi ngoro muriko murahakorera nta bandi bantu bazotora ibibazo vyabo kuri no mutumba atari mwebwe. Abene gihugu nabo abasaba kugamburukira ababarongoye babaje imbere nabo bakurikire mwiterambere. Abene gihugu namwe muri hano nta kindi tubasaba atari ukubayoboka. Umutumba uzotera imbere bivuye uko mwebwe bwanyu mugomba gutera imbere. Hari byinshi mukeneye. Hari abatubwiye amatara, hari abatubwiye amazi, hariho n'ibindi byinshi nka mushobora kuba mukeneye mwifuza ko byoboneka kugira ngo umutumba uboneke ko ubaye umutumba by'ukuri. Ivyo byose bizova mu maboko yacu. Igikomeye n'igiki nuko umukuru w'umutumba nabo bikorana baje imbere akaba abarongozi beza. Hanyuma natwe bene gihugu tugakurikira hanyuma ibyo twifuza byose bizogenda neza. Buramatari Sengiyumva yanabasabye kubumbatira amahoro n'umutekano na nyaburya bari hafi y'ikibuga c'indege. Yarangije akeza musitanteri wa komine Mutimbuzi Simeo Butoyi kuko niyo komine mu ntara ya Bujumbura iriko yitaho gufasha gushiraho inzu z'ibiro z'imitumba. Abene gihugu bo kuri uwo mutumba Kigwati ya mbere berekanye bimwe mu bibazo bibahanze nko kubura amazi, gushikaho bikora kuyinzuzi no gukwiragiza amatara. Naho biruko ugwaruka rwaho rurakenguruka kubona barose ivyo biro nk'uko yabishikirije kumbonesha kure yanyu. Akamaro ibiro vy'umukuru w'umutumba bigiye kutugirira ni kanini cyane kuko kare ntavyo twari dufise kuko twarabura aho dushobora gusanga abajejwe intwaro tukaguma tujuragirika, ariko ubu unye akamaro ka mbere tugiye kubona kagiye kutumarira kutugirira akamaro bino biro by'umukuru w'umutumba nuko ubu unye tuzobatora vyoroshe kandi ku mwanya ubu utegekanijwe neza cyane. Ugwaruka turahura n'ibibazo bitandukanye kandi ibiro by'umukuru w'umutumba cyangwa abakuru b'imitumba bategezwa kuza baradufasha. Ubwa mbere cyane cyane ibintu bijanye n'ivyiterambere kuko mu gihe turi nko mwikarashishi cyangwa tuko turi nonora imitsi cyangwa turi mu makoperative ya cyangwa ariya dushaka kurondera nk'impapuro nk'inkaratasi ababanza kudushigikira cyangwa kukotoriza kugira dushike imbere n'abakuru b'imitumba kugira batwemere yuko nka koperative cyangwa ishirahamwe kanaka tubanza kubarondera kugira babanze badusinyire kugira tubanze tuvyegeze imbere mu zone cyangwa mu komine. Mwomenya ko uwo mutumba uzokwitwa Gakumbu muri ya ndinganizo shasha y'igihugu. Radio Television RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.